mbanze shimire ababajije ibibazo ngenda ku muriri yabashikije ibibazo mwavuze ati mbega ni kubera iki mu bigenderanire nyari cubahiro umukuru w'igihugu c'Amerika yavuze yatangaje kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi na Amerika yuko Burundi bwo buteje umutekano muke canke bwo buteza ingorane ku migenderanire y'u Burundi na Leta z'u Amerika. Ubwa mbere na mbere novuga yuko twavyumvise twaguye mu gahundwe ko dusanzwe tuzi neza yuko umunyacubahiro yavuze ivyo haciye umwanya muto twakiriye umuserukira mu karere yitwa Petero. Twarabonanye aranezerwa cyane, yasanze na ruguru aratembera igihugu cyose cy'u Burundi aduhana ruguru arashima ukuntu ibintu byifashe, mbere aca namubwira yuko agiye kumenyesha n'indongozi zibe yuko aho Leta zunze ubumwe za Amerika zihagaze ku Burundi bo biraba neza kuko bo barakuriye ku makuru atariyo. Hama kandi byongeye mwarabonye yuko haje n'intumwa ivuye mu ishami mpuzamakungu ONU, hama nabo nyene barabona neza arashikiriza uko Burundi bwifashe. Ibyo navyo bikaba byagaragaye neza yuko rero novuga yuko bo bakuriye ku makuru yoba atariyo canke amaraporo ya kera. Usanga rimwe na rimwe n'ubu usanga hari amaraporo mu mashira mpuzamakungu canke mu bihugu bimwe bimwe usanga ko bakora ku maraporo ya kera, ngira ngo imbere yuko Burundi bushika muri 2005 wasanga nayo maraporo bagikorerako. Twifuza yuko rero ibyo vyavuze twico twivuga ko twuva yuko bitajanye no kuri, ahubwo ko bakomeza ingendo kwishikira ku rubuga bakaraba ukuntu vyifashe, hama rero bagafata ubundi murongo mwiza wo kuvuga Burundi ko buri, kuko twarabonye no muri kahise siwe wenyene hanandi bakuru b'ibihugu bagiye rafata ingingo uno munsi zibatera akababaro. Barabaye cyane kuko usanga bafashe ingingo ku makuru atariyo. Rero twifuza yuko rero mwe n'aya makuru boza begera abarongo y'u Burundi n'abaserukira Burundi muri Amerika kugira ngo bamakuru y'imvaho n'abaserukira ngaha kugira ngo bamenye uko Burundi bwifashe. Ibyo byose muraza kigoro Burundi bukora kugira ngo bushigikire Leta zunze ubumwe za Amerika n'amakungu. Mugiye kuraba nk'abasirikare b'abarundi bariko barafasha muri za Somalia, muri za Central Afrique, burya hanini ijya migwi y'iterabwoba ikaya cyane Leta zunze ubumwe za Amerika. Tugiye kuraba rero twebwe rero agahomo tumaze kwagirira mu bantu no mu bikoresho n'amasase n'inko tumaze gukoresha ni kanini ya cyane. Nibaza neza yuko ahubwo yo duhoza amarira y'abarundi kugira ngo bamenye ko twitanze tutiziganye kugira ngo isi ronka amahoro na Amerika cyane cyane abarundi abakoze terabwoba bashaka gusumba abandi barakigora ubundi bwakoze. Hama rero abashimire bafate mu mugongo migambi iterambere, hama dufashanye mu byo dushoboye, kuko tugiye kuraba tubona yuko n'inkicumu ryo baritewe abarundi umugongo baravye abarundi ingabo z'u Burundi zimaze gusiga ubuzima muri za Somalia, Central Afrique zo teragwanya iterabwoba, muzi guterabwoba rihama cyane cyane Leta zunze Amerika n'isi. Urumva neza yuko arakabara bakomeye cyane. Nyifuza yuko rero ndaze neza ko n'amajambo aza kumushikira n'abashitserukira bashikire yuko abarundi twarabaye cyane kandi byaradukomerekeje ku mutima. Turavye kigoro tugakora kugarukana amahoro ku isi no kwitangira isi n'amakungu. Kubijanye n'ivy'ubutare mwavuze ati mbega Uburusiya n'Abashinwa ngo nibo biharije ubutare bwo mu Burundi, ahubwo abo rero novuga yuko ari gutamenya ubutare ukuntu ibintu birondegwa. Turugurura amasoko cyangwa tukugura tukumenyesha abantu hano hantu turafise ubutare, cyangwa ubwabo bakaza bakisaba ati tuje kugira ubushakashatsi turaye ko mufise ubutare. Mu bavugira ubushakashatsi nga mu Burundi bijanye n'ubutare rero novuga yuko ubwa mbere na mbere nta n'Abashinwa banarimo, nimba barimo nabo baje mu bandi. N'Abarusiya ni bake cyane. Tujye kuraba harabakoze ubushakashatsi bavuye muri Afrika bafatikanye n'Abongereza bafatanije n'ibihugu by'Iburaya, hari n'Abanyamerika bariko barakora ubushakashatsi, abandi ko barafashanya muri y'amashira hamwe kuva multinationale harimo ibihugu byinshi. Tujye kuraba rero nk'akarorero hajyana turacukura nk'ubutare bwa tererare bajya saba Abashinwa canke Abarusiya, hajya cyane Abanyafrika y'Epfo mugabwe n'Abanyaburaya, Abongereza n'abandi. Tuba turaba nk'ahantu tugiye kuzogira gucukura ubutare bw'inzahabu hari muri Muyinga
bariko baracukura ntabwo arabarusiya ntabwo ari abashinwa twavuga ko abarusiya bariko baracukura ubutare hariya mu cibitoke bw'inzahabu abandi kwagira ubushakashatsi hirya no hino hari twarahaye ubushakashatsi bw'ibitoro nishira muri gizo n'abanyaburaya kuri Tanganyika yitwa Shore Stream murumva rezi ibi rero muva yuko ari kutamenya tujye kuraba amashira kagira ubushakashatsi neke racukura mu minsi iri imbere tujye gutanga gucukura ubutare bwa nikere n'ibindi butare buri kumwe muri waganya nyabikere bizokogwa nishira muri Canada karyo shira impoza makungu muri Canada rikomeye rimwe n'abanyamerika rimwe n'abandi murumva rero yizimbugo rero nta fatiro zifise ico ari kinyoma cambaye ubusa kubijanye n'umwibutsa twaraye dushikirije turakunda gutanga umwibutsa gutanga kuvuga imyibutsa mwaravyumvise rijya jambo ni jambo ryari hagaze kuberekana yuko abarundi dusozera umwaka wa 2019 tuza abansi bose b'u Burundi twaravuze neza abansi b'u Burundi twaravuze ko abansi twarababonye baravuga baradutera abandi barabafasha barabashigikira turerekana neza yuko ata murundi numwe yifadikanije n'umwansi mbere kuva ubukoroni bubaye kuri banare kuri ba mwezi gisabo nta murundi yifatanije n'umwansi rwanya Burundi atahuye n'ingorane muze mubaze neza haba kuri bagwa gasore kuri ba Pierre Nyenda ndumwe haba kuri ba mwezi gisabo haba kuri bandadaye Melchior haba kuri nuno musi twebwe je muri 2015 abarundi bose bifatikanije n'umwansi nta numwe afisa amahoro bariko barayerera abandi bataye izabo abandi babuza amahoro mitima kubera iki n'ubuhemu nta wahemutse agira amahoro rero jya mwibutse berekana yuko abansi tuvuze inkoko tukavuga ibisiga bij'inkoko muje kora dufatiye kuri mwezi gisabo muze mubaze byashikiye maconco kuri vyamugende yahitanywe n'abadagi banye n'ubwabo n'abandi rero no munsi murabibona iyo bagiye haramaze guherayo harabagiye bahimukiye Burundi bifatanije n'umwansi bariko barahera riyanye harahitwa n'amasanganya harahitwa n'inzara harabayinga abana babo bayerera bagacika nk'abasazi murumva nuguhona ubuhonye nta kintu gusigaranye nicyo tuvuga yuko rero uno mwibutsa uri mu bisanzwe umuntu afise ubwenge ukwiye kumenya abakunzi bawe ukamenya n'abansi bawe twaravuze ko abaksi bose no munsi turabazi none umaze kumenya umwansi inyungu irimo gukorana nawe ni yihe atari gukora kwikwegera umuvumo ucukurikira n'abana nabuzukuruza haba ikintu naco nikijanye ati mbega zenyigisho zobikana igihugu zizobandanya kubera iki kubera yuko ivyo dukora twebwe no munsi niyo twara dukora nibisigura yuko tutakibaye mukuru w'igihugu cyo bihagarara ikada tuguma turi ubwene igihugu mu bandi ateze guterera mu bikorwa vyiwe mu iterambere ry'abarundi n'igihugu cyacu Burundi mu nzira zose ushobora gucamo ushobora guteza imbere igihugu kandi twasanze zeno nyigisho zozikana igihugu zirafasha cyane abarundi gutahura bigatuma iyo umuntu atahuye rero bituma akora agorokeye umutima nico tuma rero twe ku ruhande rw'iwacu izi nyigisho ntizahagaze zirabandanya kandi n'inyuma yo kurongora kino gihugu tuzomye kuntu twitunganye tuzibandanye kuko hari n'andi mashira hamwe aguma afasha igihugu mu bisata bitandukanye ati zahinduye iki zahinduye gikomeye cyane gikomeye gose akabono ko yakarorero no gutahura ineza y'igihugu kuko twarabiritse yuko nk'abasokuruza bacu ntaherushatsi yarafise iyerekwa kandi twategeze kugenderaho nk'abarundi twese iyerekwa yiwe kugira ngo Burundi bubeho niteka ry'u Burundi niteka ry'abuzukuruza bisigura yuko yakora abona igihugu mu mutima mu vyumviro vyiwe nivyo natwe igihugu cy'u Burundi twategerezwa kugira nka se Burundi wacu nka data wacu nka data wacu kubijanye no Burundi hari Imana mugakaba data igihugu cyose kirafise nta mukuru abora mukuru we ubu abarundi twese abahari tuzirikana neza yuko uwo Imana yakoreshe ko turongo Burundi intarushatsi cambara ntama uwo rero niwe se Burundi hamarehera impfizi nta mitendera nkase ko yashira imbere yerekwa giteka ry'igihugu niteka ry'abuzukuruza bisigura kubona kure nabo nabana biwe nabo nabuzukuru biwe nabo n'umugore akibateje umuzukuruza wanje azuba ameze gute muri kazoza
ni irigereko rero dushaka kugarukako nk'abarundi, ni nka wa muco na kakaranga kabasoko n'abasokuruza gatuma dutera imbere twisunga iyo twazananye, iyo twavuye naho tugeze niyo tugomba kuja. Inzira zahina ibintu byinshi, ndabwo nk'akarorero nusigura gute mu myaka itarenga 5 zino nyigisho dutanga kuzitanga n'ubwo bwa mbere mu mateka y'u Burundi dushobora gutunganya amatora 3 yose atanzwe n'uburyo bw'abarundi: 2015, 2018, 2020. Iryo ni iteka rikomeye cyane. Kubera iki? Umurundi wese n'umutamakazi yaratere amafaranga ibihumbi kimwe, ibihumbi 2, kubera iki? Yumva akamaro k'iteka ry'igihugu.